ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 Kigarama 2025 abariko batwumviriza mwese ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho mwe wese aherereye. Imbere yo kwinjira mu idonido ry'amakuru mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ahagazeko. Umukuru w'igihugu ahamagarira indongozi gukorera abanyagihugu ngo niho igiturire kizotuzwa. Abatari bake bumva iyo mvugo ari iyo gusamaza abarundi. Bamwe mu bigisha bo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura barangwa n'imyidogo ifatiye ku bibazo bitangwa ku rwego rwa komine birimwo amakosa menshi ndetse n'inyishu. Bamwe n'abandi basaba abarundi kuva hasi bagarukire igihugu kiriko kiricwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhereye ku kwica ubumenyi bwo gwaruka. Hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana. Dondo Dieu Mazumutima niwe agira yabashikirize afatikanije na Oben Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Mukanya ni inkuru imwe ukwayo kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira indongozi zishingwa amabanga kuba abasuku b'abanyagihugu mu ntumbero yo kurandurana n'imizi igiturire. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa 17 Kigarama 2025 ku mugwa mukuru wa politike Igitega, aho yararamutse yugurura uruganda rw'iminsi ibiri yo kwemeza igitabo ngenderwako c'umugambi w'igihugu wo kurwanya igiturire mu Burundi. Abatari bake bamwumvise bamenyesha ko ataburongozi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD buzoshobora kurwanya igiturire ngo narirya. Bashitse bavuga ngo carabavunye ngo nukwirikanda. Perezida Ndayishimiye nawe arivuguruza aranka ko indongozi zerekana amatungo yazo mu kwinjira n'inyuma yo kuva mu mabanga y'igihugu. Abarundi ku bwabo ngo ntibakwiye kuguma basamazwa n'amajambo y'umukuru w'igihugu kuko atavyamwa vyiza biyaherekeza. Ninete Nancy Mutoni niwe yaduteguriye ino nkuru. Mwijambo yashikirije Evariste Ndayishimiye yasabye indongozi kuba abavyeyi babo bashinzwe mu ntumbero yo gushinga imigambi yo kubateza imbere, ndetse yahamagaye indongozi kuba abantu bacungera ubutunzi bw'igihugu. Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none bita digitalisation ari kimwe mu bizotuma igiturire kivaho burundu. Neyo Elize Ndaye, umugenduzi mukuru wa leta, yamenyesheje ko kurya igiturire biri mu ntambamyi zituma bizogorana gushika ku mbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu kiteye imbere mu mwaka w'2060. Elize yagiriye ko amenyesha imwe mu migambi ikurikira izokwisungwa mu ntumbero yo kurwanya igiturire, navyo akaba ari kwisunga ingendo y'ubuntu no gukunda igihugu mu gutunganya ivy'igihugu, kunagura amategeko ajanye no kurwanya igiturire hamwe no guhimiriza abantu gukorera mu muco. Abatari bake bamwumvise bamenyesha ko ataburongozi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD buzoshobora kurwanya igiturire ngo narirya. Bashitse bavuga ngo carabavunye ngo nukwikanda. Perezida Ndayishimiye nawe arivuguruza aranka ko indongozi zerekana amatungo yazo mu kwinjira n'inyuma yo kuva mu mabanga y'igihugu. Abarundi ku bwabo ngo ntibakwiye kuguma basamazwa n'amajambo y'umukuru w'igihugu kuko atavyamwa vyiza biyaherekeza. Nta muntu azoja kugwana hari amakamyo 230 yiwe ariko arava Dar es Salaam canke Kenya. Ni umwihwezo wa Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire Olicome. Mu kiganiro iryo shirahamwe ryagiranye n'abarongoye inzego za leta, abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, catunganijwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 Kigarama 2025 mu gisagara ca Bujumbura.
muri ico kiganiro cari kigamije kurwanya ibiturire no kumenyesha abanyagihugu uburenganzira bafise ku butunzi bwa leta. Rufyiri amenyesha ko abategetsi bamwe bariko bakora ivyabo mu vya leta aho kurangura amabanga bajejwe. Akavuga ko uwoja ku rugamba agakubitiza agatima ku mizigo yiwe iriko iraza azoca yiruka gukurikirana ivyiwe. Aha akaba yatanze uturorero twaho vyashitse igihugu kigafatwa kubera abari imbere y'abandi bari bibereye mu vyabo. Iyo ngendo y'abategetsi yo kuguma mu rudandaza, Gabriel Rufyiri avuga ko abategetsi badutwara izotuma bagira ibibazo. Nta muntu n'ubu ndabigenda bisubiremo, nta muntu azoza kugwana afise amakamyo 230 ariko arava i Dar es Salaam ariko arava muri Kenya azoja ku rugamba akubitiza agatima kwa ayo makamyo yiwe n'ivyo bintu byo biko birapfa yaca yiruka. Burya ngaho Kongo niko bimeze, ivyo nyamutari mubi nama nabivuze n'ubu ndagenda bisubiremo. Icatumye abasoda kuri mu butu babaka igihugu abariko barabagwanya bagiriye mu mafere, icatumye abasoda kuri Habyarimana babaka igihugu babigiriye mu mafere, abantu bose usanga bibiri mu mafere ibintu by'igihugu ntibabibaza. N'ubu ndabisubiyemo, ndazi ko ivyo bintu hari abantu bari munzi gutabihurizako bakabandanya baja mu bintu by'amafere, baja kudandaza, baja mu bintu byakabako karekare. Nagenda babwire n'ababuno munsi badutwara bazogira ibibazo, nibemere batumike umukanda baturi ku bavubi bakore ivy'amategeko bategekaniriza mugabo bave mu rudandazo. Muri Orikome basaba mbere ko ibintu bihabwa umukuru w'igihugu canke n'abandi nk'inka bija mu butunzi bw'igihugu n'impano kado mu rurimi rw'igifaransa umuntu aronse ari mu mabanga y'igihugu zica ziba patrimoine y'igihugu. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko impanuro zamazatanzwe ku bategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo ariko zica inyuma y'amatwi. Basaba abarundi bose gufatana mu nda bashireho indongozi zitarangwa n'ubukunzi bw'inda. Bamwe mu bigisha bo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura baridogera amakosa yibonekeza mu bibazo bariko bakoresha abanyeshure birangiza igice ca mbere, ngo biba bigwiriyemwo amakosa menshi cane haba mu kibazo no mu nyishu grille de correction mu rurimi rw'igifaransa. Ibibazo bimwe birashobora gukosorwa ariko hari n'ibindi bidashobora gukosorwa mu gihe abanyeshure baba bakiriko barakora. Abarezi bamwe bakabona ko bifise ingaruka mbi ku banyeshure kuko biheza bikagorana kumenya aho ubumenyi bwabo bugera. Umuyobozi w'indero muri komine Ntahangwa avuga ko iyo ngorane atayizi, kuri we ngo nibisanzwe ko ikibazo kibamwo amakosa. Bamwe n'abandi bumvise inyifato y'uwo muyobozi ku makosa avugwa mu bibazo bikorwa ku rwego rwa komine bavuga ko bidatangaje ngo kuko vyamye bivugwa ko intwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD idashira imbere ubumenyi ndetse ngo ishinga n'amabanga abatabikwiye hisunzwe gusa ko bashiririye. Basaba abarundi kuva hasi bagarukira igihugu kiriko cicwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhereye ku kwica ubumenyi bw'ugwaruka. Inkuru na Darlene Akimana ariko yimenyereza hano kuri radio Haguruka. Ni mu bibazo birangiza igice ca mbere cy'uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026 examen communale byakorewe muri komine y'indero ya Ntahangwa yo mu ntara ya Bujumbura, aho abigisha bidogera ibibazo bibazwa abanyeshure kuko byibonekezamo utunenge, aho usanga byanditse nabi cyangwa ugasangamo amakosa. Hari naho bazana ibibazo byo mu kindi gice abanyeshuri batariga nk'uko bivugwa na bamwe mu barezi. Ibyo biribonekeza mu byigwa bimwe bimwe cyane cyane igifaransa. Muri ico cigwa mu bibazo byo mu mwaka w'umunani harimo amakosa menshi mu nyubako y'ikibazo. Ikindi kibonekeza ngo nuko dukosa tumwe tumwe hari aho twibonekeza ikibazo camaze gutangura, mu kudukosora bikandikwa mu magrupe WhatsApp hanyuma bigashikira abanyeshure biciye kubahagarikiye ikibazo Silveya mu kinyamazuru.
ariko ngo hari aho usanga bidakunze ko bikosorwa kare ugasanga abahagarikiye ico kibazo babibonye ikibazo caheze mu gihe baba basubiriye gutora telefone. Ikindi cibonekeza ni ku mpapuro ziba ziriko inyishu ico bita grille de correction mu rurimi rw'igifaransa, naho ngo basanga harimo inyishu zimwe zimwe habayemo kwihenda. Ibyo rero ngo bifite ingaruka mbi ku banyeshure kuko bituma umwimbu udaheza ngo ugende neza, kuko naho umwigisha ngo yoba yigishije neza ariko ikibazo kigategurwa nabi bica bigorana kumenya urugero rw'ubumenyi abana bariko. Igitangaza abo bigisha abarezi rero nuko iyo hageze gukora ivyo bibazo amashure yose abitora bakabishikana ku baserukiye indero muri komine, ariko ntibiheze ngo bikoregwe ko bakabazanira ibyo biba birimwo amakosa. Bagasaba bashimitse ko hoshigwaho umugwi urimwo abahinga ujejwe gusuzuma neza ko ibibazo bikorwa mu mashure n'inyishu biba bimeze neza kugira ngo batange ubumenyi buzira gatotsi. Munyemana Moyize, umuyobozi w'indero muri komine Ntahangwa, kuri iyo myidogo y'abigisha amenyesha ko atanumwe aramwitura ngo amubwira ico kibazo, kandi ati ruguruye twamugina noneho nta shingiro bifise na konkuru, ari konkuru irashobora kujamwo udukosa ndetse exame rugaye twamugina. Bamwe n'abandi bumvise inyifato y'uwo muyobozi ku makosa avugwa mu bibazo bikorwa ku rwego rwa komine, bavuga ko bidatangaje ngo kuko byamye bivugwa ko intwaro ikomoka ku mugabo CNDD FDD idashira imbere ubumenyi ndetse ngo ishinga n'amabanga abatabikwiye hisunzwe gusa ko bashiririye. Basaba abarundi kuva hasi bagarukire igihugu kiriko cicwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD buhereye ku kwica ubumenyi bw'ugwaruka. Mu bijanye n'indero nyene, abanyeshure ba kaminuza mu kigo kiri mu ntara ya Buhumuza bategekwa kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Abanyeshure bashasha bose babwirwa ko kugira bakigwe kuri iyo kaminuza ngo nuko baba bambaye umwambaro uranga umugambwe CNDD FDD. Abo banyeshure bakaba bategetswe kugura umupira wo kwambara uranga CNDD FDD ku giciro c'amafaranga 6,000. Abanyagihugu bavyumvise co kimwe n'abanyeshure ubwabo baratangazwa n'ivyo ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakora mu bijanye n'indero y'ugwaruka. Bakabaza ryari kaminuza yahinduwe iyo umugambwe CNDD FDD bakabura uwubaha umuco. Mona Kamara maza kumva abanyeshure ba kaminuza bahatirwa kuba mu mugambwe umwe CNDD FDD. Igisata c'indero ku ntwaro ya CNDD FDD ngo nta mategeko kicisunga, cahinduwe ikigwanisho ca politike ya CNDD FDD. Ikibabaza abo banyagihugu co kimwe n'abanyeshure ngo nuko Uburundi butembagajwe n'abavuze ngo bagiye kugwana kugira ngo babubogore, ngo none bariko bakora ibihushanye n'ivyo bagiye kugwanira. Ngo vyari kuba vyiza baretse kuja kugwana. Bose bagasaba Imana kubakurako intwaro ya CNDD FDD ngo kuko ataco iriko ibafasha atari ukubicira igihugu. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duca dukurikira ikiganiro. Uko mubimenyereye ku minsi yose ya kane, uyu n'umwanya w'ikiganiro Ineza y'Imana kuri iri genekerezo rya 18 Kigarama 2025, gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ikigabane ca 52 umurongo w'10, gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri. Abaramukije abandi ndabahaye mwiriwe ivanye naho umwe wese aherereye. Ubu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro Ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi riri mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 52 umurongo w'10.
turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho akumye impuzu ku kuboko kwiwe kwera mu maso y'amahanga yose, kandi impera z'isi yose zizobona agakiza k'Imana yacu. Amen. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Wowe mukundwa uriko uranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana. Ni jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi, bivuga ngo uhoraho azinze impuzu yiwe ku kuboko kwera. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Nshuti mugenzi, uhoraho yaritegereje abona mw'isi ibibazo vyabaye umurengera, yaritegereje abona ingwara zabaye umurengera, yaritegereje abona ubwicanyi bwabaye umurengera, yaritegereje abona ububeshi bwabaye umurengera, yaritegereje abona ubusuma bwabaye umurengera, yaritegereje abona uburozi bwabaye umurengera. Niyo mpamvu avuze ngo arazinze impuzu ku kuboko kwiwe, azinze impuzu ku kuboko kwiwe kwera, kugira ngo ahaguruke agwane izo ntambara zose, kuko yitegereje akabona ibibazo vyabaye vyinshi. Imana ishimwe kandi Imana mwijuru utabare. Aravuze ngo amahanga yose, isi yose, ibihugu vyose, haleluya, bizobona kuhoraho ari wahagurutse n'ukuboko kwiwe kw'inkomezi, kuhoraho ari waje kugwana, kw'intambara ari ariko arayigwanirira we ubwiwe. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Imana ishimwe, haleluya. Uhoraho yitegereje amarira n'agahinda abantu bafise, abona imfuvyi ukuntu ziyongeranya ziba nyinshi, abona abantu ukuntu uyu munsi bari kuyerera hirya no hino batagira gitabara, batagira kirengera. Yitegereza ingwara z'ivyorezo hirya no hino, aravuga ngo arahagurutse kugira ngo bariwe agwana, kuko abantu bisa nkaho vyabananiye. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, iri jambo ry'Imana urifate nka nkama mu buzima bwawe. Iri jambo ry'Imana rikubera inkoni yo kwishimikizako, kandi nagira nkubwire ngo iri jambo ry'Imana wumvise kuri uyu mugoroba ntiwibaze ngo riziye ubusa, kuko nta jambo ry'Imana ribijya ubusa. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Uhoraho arahagurutse aje kugwana intambara, uhoraho arahagurutse aje gucecekesha ibibazo, uhoraho arahagurutse aje guhoza amarira bamaze igihe kirekire barira, uhoraho arahagurutse arambuye ukuboko kwiwe aje gucecekesha ibibazo biri muri iyi si. Uhoraho arahagurutse aje gutabara bamaze igihe barabuze gitabara, uhoraho arahagurutse aje gufata mpiri ivyishize hejuru, uhoraho arahagurutse. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Niwe yihagurukiye. Amina. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yesaya 33:5. Uhoraho aravuga ngo yaragerageje kweraguza, areraguza, abona nta muntu n'umwe yaje ngo atabare. Atangazwa nuko atawuriko arababazwa n'abafise agahinda, atangazwa nuko atawuriko arababazwa n'amarira y'abavyeyi birirwa barahekugwa, atangazwa nuko atanumwe yitayeho imfuvyi, atangazwa nuko atanumwe yitayeho abapfakazi kino gihe. Uhoraho aravuga ngo arahagurutse araje kubyikorera, araje kugwana. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, intambara y'uhoraho itandukanye n'izindi ntambara zose. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ivyo byose ngo yaravyitegereje rero biriko biragera mu isi, biramutangaza kubona abantu babirabisha n'amaso ntihagire ico bakora. Ngo nico catumye we ngo arambura ukwiwe kuboko abari kweza gutabarisha abantu. Imana ishimwe cyane. Tegereza rero nshuti mugenzi vuba, uhoraho arambuye ukuboko kwiwe araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire barira, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire bari mu bibazo, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire barasabagiye, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire atawubitaho, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire badasinzira kubw'ibibazo, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire bashonje, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire bahahazwa, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire barenganywa, araje gutabara abantu bamaze igihe kirekire banyagwa ivyabo ntihagire gitabara, ntihagire ubaburanira. Uhoraho araje gutabara ngo azinze impuzu ku kuboko kwiwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Ni ijambo ry'Imana sije ndabivuze, ariko ni ijambo ry'Imana ryanditse neza. Muze kuryisomera, umuntu wese ariko aranyumviriza, muze kuryisomera. Riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice ca 52 umurongo w'icumi.
nguhoraho ngo azinze impuzu yiwe akumye impuzu yiwe ku kuboko kwiwe kwera kandi mu maso y'amahanga. Imana ishimwe cyane. ngira muramaze kubona mwese abantu iyo bagomba kurwana barabanza bakazinga impuzu bakitegurira urugamba neza hanyuma rero bagahangana bose bazinze impuzu. ntawe ndabona mu kurwana zingurura impuzu ahubwo barayizinga. rero nuhora haravuze ngo azinze impuzu yiwe ku kuboko kwera. haleluya. kandi ngo amahanga yose azobibonesha amaso. abari bamaze igihe kire bareretse, abari bamaze igihe kirekire babyitegereza batari agaciro babona ivyo urimwo umenga nibisanzwe, abari bamaze igihe kirekire babona uri kurarira ariko ntibibabaze, uhora haraje araje kandi azinze impuzu kuboko kwiwe araje kugwanira. nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, umaze igihe kirekire cyane utabona imbere, utabona inyuma, utabona iburyo n'ibumoso, utabona uwo gutabara numwe, utabona uwo kugwanirira, utabona uwo kuvugira, utabona uwo kurenganura. ariko nshuti mugenzi, izo ntambara maze mu gihe kirekire, humura, uhora harahagurutse araje kugwanirira kandi aje yashavuye kuko yabanje kuzinga impuzu kugira ngo urugamba aje kugwana rubwo ugwiherezo. uhora haje gushira kwiherezo ivyo bihe bitari vyiza umaze mu gihe kirekire. uhora haje gushira kwiherezo ayo marira n'agahinda umaze mu gihe kirekire. uhoraho aje gushira kwiherezo iyo myidodombo n'imibabaro n'agahinda umaze mu gihe kirekire. wiyumvira ngo mbega uyu munsi ndabaho gute, uyu munsi ndaryamye ariko ejo sinzi ko nzoryama ngo ndamuke. abantu benshi uyu munsi bararyama ariko bakaryama batazi ko baramuka. iyo baramutse naho bakibaza ko bataza kwirirwa. Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. ivyo nivyo uhoraho aje gukuraho. Imana ishimwe cyane. abantu benshi barakwitegereje baragutwenga bakuryanira inzara, aho gutabara baragutwenze, aho guhembura bakuryaniye inzara. Imana ishimwe. aho gusengera barakuvuze bagucira imanza, ariko uhoraho arahagurutse azinze impuzu yiwe ukuboko kugira ngo aze kugwana iyo ntambara. abantu benshi bishize hejuru, abantu benshi bikakishijemwo, abantu benshi babaye abanyabwibone, uhoraho arahagurutse araje kugwana kandi amahanga yose agiye kubibonesha amaso kw'intambara atari yawe mugenzi, kw'intambara atari yanje mugenzi, ariko intambara kwari uhoraho gusa. Imana ishimwe kandi habwa icubahiro. tugiye gusenga Imana. Cuki mugenzi ari kwanyumviriza, Imana yo mwijuru kugirire neza kandi iguha umugisha kuko wafashe umwanya wawe unyumviriza. rero ikiganza c'Imana kigukoreko. Mwami Yesu ndagushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro. ngushimiye kuri hejuru ya byose kandi ngushimiye ko wihagurukiye kandi akaba ari wewe uza kwigwanirira. abantu benshi bararushe muri kino gihe, abantu benshi Mwami Imana barihebuye, abantu benshi imitima yabo irimo ubwoba. rero nyemerera Mwami Imana urambure ukuboko kwawe vy'ukuri ukore ku muntu wese umutima wiwe harushe, kandi Uwiteka wigaragaze wiyerekane batakwemera. Mana ugira neza, ukuboko kwawe ukora imirimo n'ibitangaza uzoba ukoze. ni mu izina rya Yesu Kristo nizeramo, amen. Imana yo mwijuru ibaho umugisha mwebwe mwese mwariko muranyumviriza, amen.